Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo, n'umunezero mwinshi gusura kubana namwe kuri uno munsi. Imana ishimwe, yongeye kutugirira neza, yongeye kudutera iteka, yongeye kuduha akaryo, kutugirira ubuntu bwo kuvuga ivyayo. Imana ihabwe icubahiro cane gose. Ndabahaye ikaze, amazina yanje ni Karine Bella, baranyizigiye shira mbere. N'umunezero imisi yose kuba hano, nishimwe mu mutima wanje kuko Imana iba yankoreye ibikomeye. Rero ndayishimye cyane gose, kandi ndongera kubashimira mwebwe mwese mushigikira kino gikorwa mu masengesho. Nukuri umwami Imana bampera umugisha mwinshi cyane gose. Mwebwe mwese musangiza ubutumwa abandi, my partners, Yesu abahezagire cyane gose. Narabonye mu ndwi heza abantu benshi basangije ubutumwa, nukuri birankora ku mutima cyane, binyereka yuko hariho abantu bashigikiye igikorwa kandi bacamamaza, badakunda yuko ubutumwa bumvise babwigungana, babusangiza abandi kugira ngo nabo bahezagirwe. Rero Yesu abaho umugisha. Niba butaragira subscribe urashobora kuyigira kugira ngo nsohoye video uronke notification mu telefone ko hariho video yasohotse. Urashobora kugira like, urashobora kugira share, byose uravyemerewe kandi byose bihemana icubahiro. Yesu rero abahezagire, abaho umugisha mwinshi cyane gose. Ntatevye reka tuje mu ijambo ry'Imana. Ndasoma muri Matayo ibice 28 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 20. Yesu aduha umugisha. Umutwe w'ijambo uvuga ngo kuzuka kwa Yesu. Umunsi w'isabato uheze, ku wa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalena n'uwundi Mariya baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Abararirizi bategwa n'ubwoba, bagwa igihumura, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabe aho umwami yararyamye. Nimwihute mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga, bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura nabo, arabaramutsa ati, amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramusenga. Maze Yesu arababwira ati, ntimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Bakigenda, bamwe muri babarinzi baja mu gisagara, babwira abaherezi b'abakuru ivyabaye vyose. Nabo bakoranira hamwe n'abashinga ntahe baja inama, bahera abo basoda amahera menshi. Bati, muzovuge muti, abigishwa biwe baje mw'ijoro baramutwibana dusinziriye. Icegera ca Kayisari nicaramuka kivyumvise, tuzomuhwanika, namwe tuzobakiza amagorwa. Bakira ya mahera, bagira nk'uko bohejwe, kandi iryo jambo rikwira mu Bayuda gushika n'ubu. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera, arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mw'izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi.
Reka dusome kandi muri Matayo nyene 27 aho hejuru gatoyi kuva 62 gushika 66 haravuga ngo barinda imva ya Yesu. Bukeye bwaho niwo munsi wakurikira wo kwitegura, abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato baramubwira bati, mugenzi, twibutse yuko wa muhumvyi akiriho yavuze ngo iminsi 3 iheze azozuka. Nuko nutange itegeko barinde imva cane gushitsa ku munsi ugira 3, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira ati, abarinzi ngabo ni mubajane muyirindishirize nk'uko mubizi. Nuko baragenda barindisha imva, ca kibuye bagihomako ishashara bayidomamwo ikimenyetso abo barinzi babona. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Duhejeje gusoma amajambo avuga ku kuzuka kwa Yesu. Haleluya. Turi mu ndwi iri très spécial ku buzima bwanje, ku buzima bw'umukristo uwo ari we wese. Ni indwi ikomeye twibuka ico Yesu yakoze ku musaraba ku bwacu, twibuka icamuzanye kw'isi, ingene yaducunguye. Ni indwi ikomeye cyane. Uno munsi rero nshaka kuvuga kuri abantu babiri. Ndavuga ku muntu yemera ko Yesu yazutse. Nk'akarorero nk'aba bagore bari bagiye kumva, bari baramwizeye, bari bazi yuko azozuka, bari bagiye kumva basanga koko yazutse. Uwundi muntu wa kabiri nashaka kuvuga ko n'umuntu atavyemera. Ni aba barinzi, aba bari bacungereye imva, aba bari bacunganywe nuko atovayo. Aba kandi babishizemo n'ubwenge bwinshi cyane rwose kugira ngo bamuzibire ntazuke. Bongera kandi bagira n'imigabo yo kugenda barigisha ahantu hose bumvisha abantu yuko atazutse. Abo onye nabo nyene ndabavuga ho gatoyi. Yesu abane natwe. Narivuze rero ngo umugwi wa mbere nashaka kuvuga ko ni aba bagore, ni aba bantu bari baramwizeye, bari barizeye Yesu, bari baragendanye nawe, bari barumvise amajambo yiwe, bari bazi yuko ari umwami, bari bazi yuko azozuka. Aba bantu rero baravyuka ngo mu gatondo ka kare cyane, aba bagore baragenda bagiye kuraba imva. Bashitseho basanga ikibuye cari cugaye imva cakuweho, basanga umarayika ni wacicayeko, kandi ngo habanje kuba imituragaro myinshi cyane kw'isi. Babarinze ubwoba burabica bagwa igihumura. Ariko ngo ahindukirira ba bagore ngo arababwira ngo ariko mweho ngo ntimutinye. Haleluya. Uno munsi naje kubwira wowe wizera Yesu, wowe wamwakiriye, wowe mwizera nk'umwami wawe, nk'umukiza wawe, naje kubwira ngo wewe, ariko wewe ntutinye. Haleluya. Ariko wowe ntutinye, kubera wewe urazi ico ufise muri wewe, urazi uwo wizeye, urazi umwami wakiriye mu buzima bwawe. Wewe ntutinye. Yesu ashimwe cyane. Aba bagore rero uyu mumarayika arabahumuriza, arababwira ngo uwo muje kuraba muri iyi mva ntakiriho, yazutse. Shaka muze murabe, ntakiri mumva, ubu n'umwami yazutse. Kandi nimwirukange mugende mubimenyeshe n'abandi. Genda mubwira abigishwa biwe, genda mubabwire ko ivyo yavuze vyabaye. Yari yarababwiye ko azozuka, none nivyo vyabaye. Genda ubabwire yuko yazutse, kandi ubabwire bagende bamurindirira i Galilaya. Ngo basubiye inyuma bagiye bahura na Yesu, kandi Yesu nawe nyine arababwira ati amahoro. Ngo barabona ko ari we, baramwunamira, baramusenga, baramufata ku birenge. Yesu arababwira ngo ntimutinye. Iri jambo ryagumye rigaruka, arababwira ngo ntimutinye, ngo genda mubwira abigishwa bandindirira i Galilaya, niho tuzohurira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
abari bamwiteze, abari baramukurikiye, abari baramwizeye barabonye ko amajambo yababwiye yari ay'ukuri, barabonye ko atababeshe, barabonye yuko bakurikiye umwami w'ukuri. Haleluya. Abo bagore basubiye inyuma batagize ibibazo byinshi babaza, bagenda gutanga inkuru. Icatangaje abo bagiye guha inkuru bo bagumanye ubwoba, ntibavyemeye kuko Yesu mu nyuma twabonye ingene yagiye kubiyereka, ariko bamwe muri bo barakekeranye. Imana idufashe cyane gose, idufashe nidukekeranye ko Yesu atazutse, kuko yarazutse. Kuko iyo atazuka nta urupfu rwiwe nta gaciro ngo kabaye rufise. Urupfu rwiwe ibyaha byacu ntivyobabariwe. Yazutse kugira ngo natwe bamwizera dupfane nawe, tuzukane nawe, dupfane nawe ku vyaha, twihane ivyo vyaha, hanyuma tuzukane nawe, turonke ubugingo budashira. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Abarinzi bo barabonye kure, bari bazi yuko yavuze ko azozuka, bari bazi yuko ku munsi wa gatatu ngo azozuka. Twabisomye ingene bagiye kubwira Pilato ngo wa muhumvyi ngo yari yaravuze ko ku munsi wa gatatu azozuka, ngo rero ngo reka tugwize security kugira ngo ivyo yavuze babone yuko yabeshe. Ati kuko hamwe yoramuka azutse nkuko yabivuze ku munsi wa gatatu akazuka, ati bararyo bariguye, ibintu vyo babibi kurusha ivya mbere. Barabimumvisha. Pilato ati ngabo genda mucungere mukora uko mushoboye kose ntave muri irya mva. Bari bazi yuko Yesu azodugana muri irya mva agasohoka, bari bazi yuko bazomubona je atambuka. Bari bazi ko ari umwami, bari bazi ko akoreshwa ibitangaza, bavuga ati kuri za miracle ziwe twabona yakoze akiri ngaha anye, ujyanye kuri zirya miracle yo natambuka akava muri irya mva akaduga tumubona gutya. Rero kubw'ivyo kugira ngo atahaduga, reka tugwize, reka tubohe, reka twugari iyo mva gose, tugwize abantu bayicungera kugira ngo ntazuke. bari bazi ngo bararose technique, ati kuko kuri zirya miracle ziwe twomubona duze. Ariko Yesu ntabwo yazuka muri ubwo buryo. Oya, si ubwo buryo yazukamo. Umumarayika araza anyiganyiza isi, akuraho ca kibuye cugaye imva, acicarako, ngo ba bantu bari bacungereye iyo mva bagwa igihumura. Ubwoba burabatekera kuko bari babonye yuko ntabwo vyabaye muri ya nzira bari biteze, ntabwo vyaciye hamwe bari bazi ko bizoca, ntabwo ariko vyagenze. Baragenda baja kubibwira abaherezi bakuru, barabwira tereka vya bintu naho twagerageje, naho tako tutagize ngo twugare irya mva. Wa mutipe yasohotse, yavuyeyo, ubunye ntakiri muri irya mva iragaragara. Kubera ko Satani yamafise ikinyoma ca vyura ubwo nyene, yo ukuri kw'Imana kugiye ahabona abarazanye ikindi kinyoma. Okay, yazutse ariko nituvyemera, turabihakana. Barabahereza amahera, genda mwebwe mwemeze ko abigishwa biwe baje kwiba ikiziga, abigishwa biwe baje kumwiba musinziriye, genda muvyemeze. Ariko umbwira aho hantu hari hacungerewe uko kuntu, ntibavuze igitigira ariko vyumvikana ko batari abantu bake bari bacungereye iyo mva. Umbwira ingene abigishwa bari kubacamwo bagakuraho ca kibuye, bakinjira bagakuraho umubiri wa Yesu bakawutwara. Ariko bararema ico kinyoma ngo kirafata. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gushika uno munsi mu Buyuda ico kinyoma carafashe. Kandi si no mu Buyuda gusa, ico kinyoma carakwiye hose, kuko Satani ikinyoma ciwe ntaho kitagera, carakwiye hose, kirashika no mu bandi atari Abayuda. Ikinyoma cuko Yesu atazutse. Mwene data aragenda kubwire ngo nimba uvuga ngo Yesu ntiyazutse, nico kinyoma care mujya Musa azuka cagushikiriye ko nawewe, kuko Yesu yarazutse. Iyo ni fact, ni ibintu bizwi, ni ibintu vyabaye prouve, ni ibintu atari vyo kuremarema, vyarabaye. Yesu yarazutse, kuko iyo atazuka nitwari gucungurwa. Iyo atazuka ubwo rupfu rwiwe, ubwo bugingo budashira nitwoburose. Iyo atazuka nitwari gukira, twakize kubera ko yazutse. Haleluya. Mwene data, Imana igufashe ube muri abo onye umumarayika yabwiye ngo ariko mweho
nimutinye, mweho nimutinye kuko umwami wanyu ni muzima, mweho nimutinye kubera mwebwe mwizeye umwami w'abami, mwebwe wo mwizeye ivyo yavuze yarabishikije, mwebwe wo mwizeye ntahinduka, mwe nimutinye. Haleluya. Arabwira ngo mwe nimutinye. Yesu ashimwe cyane. Ariko abandi nabo baja mu vyo kuremarema. Imana idufashe cyane gose. Yesu mu nyuma aza kwiyereka abigishwa ngo ariko bamwe barakekeranye. Iri jambo ryarambabaje, iri jambo ryanteye agahinda. Abafarisayo babandi bari bagiye gucungera imva, bobo ukuzuka kwa Yesu bari bakwiteze kurusha abigishwa biwe, bari bakuzi, bari bazi ivyo bintu yavuze. Baravuga tujya muntu naho twamubambye, nahari mumva ujya muntu ivyiwe muzovyemere haciye iminsi 3, muzovyemere iminsi 3 irenganye, kuko yaramaze kuvuga ko umunsi wa 3 azozuka. Kuvyo twabonesheje amaso yacu igihe gito yamaze mu isi, imyaka 3 yamaze mu isi, kuvyo twabonesheje amaso yacu, burya nabijya byo kuzuka usanga ari byo. Bo baragize plan, baravuga ati what if ibintu yavuze vyo bari byo, mbega hamwe ivyo yavuze vyo bari byo tuvyifashemo gute? Reka tugende rero tugwize security kuri ryamva kugira ngo atazovayo. Bo baragize plan mu gihe yozuka, ariko abigishwa biwe bigaragara ko ata plan bari bafise, bigaragara ko bobo batari bazi ico bizeye, batari bazi umwami bizeye ko ari umwami ashobora byose, batari baranizeye ko ya majambo yavuga yo kuzuka ariyo. Bo baratinya ngo barakekeranya, ariko Yesu arabahumuriza, arabegera, arababwira ngo nahawe ububasha bwose ngo mwisi no mwijuru. Haleluya. Yongera kubibutsa yuko naho bakekeranije, naho batinye, yarahawe ububasha. Bizeye umuntu yahawe ububasha bwose mwisi no mwijuru. Aca arababwira ico yari yababwiye kuja kurindirira i Galilaya, aca baha mission. Haleluya. Aca baha mission, abwira ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banje, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Acarongera ko ngo hendi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Mu yandi majambo arababwiye ko batari bonyene, arababwiye yuko naho batakigendana, naho batagisangira, ari kumwe nabo, ari kumwe nabo. Baramwakiriye, bizeye umwami w'abami, arabwira ngo ndi kumwe nawe. Ivyo vyose ndabatumye byo kugenda guhindura abantu bose abigishwa banje, byo kugenda kubatiza abantu bose mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, byo kugenda kwigisha abantu ivyo nabageze. Ivyo vyose ndabatumye, nimuzobikora muri mwenyene, nimuzobivuga muri mwenyene, ndi kumwe namwe kugeza ku muhero w'isi. Haleluya. Mbega isezerano ryoshe, mbega isezerano ryiza. Yesu yaratubwiye ngo ari kumwe natwe. Haleluya. Mwene data, nagira ndakubwire ngo Yesu yarazutse. Turiko turahimbaza kuzuka kwiwe muri iyi ndwi. Yesu yarazutse, Yesu yarazutse, Yesu yarazutse. Haleluya. Yesu yarazutse, kandi muri uko kuzuka kwiwe yazutse kugira ngo aduhe ubugingo budashira. Haleluya. Mwene data wo butaramwakira, nagira ndakubwire ngo kumwakira n'inyungu yawe ikomeye cyane. Kumwakira nta ruhombo rurimo. Kumwakira no kwakira uwahawe ububasha mwisi no mwijuru, no kwakira ubuzobana nawe gushika ku muhero w'isi, no kwakira ubuzima budashira. Yohana 3:16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Mu yandi majambo, kutizera Yesu no gupfa rubi, kutizera Yesu no kutaronka ubugingo budashira. Mwene data, sinokwifuriza ivyo. Ndakwifuriza kumwizera, ndakwifuriza kumwakira, ndakwifuriza kuronka ubugingo budashira, kandi azobana nawe gushika ku muhero w'isi. Ashobora kumwakira. Uracari mu gihe c'ubuntu, kugifise umwuka wo guhema, ukiri muzima, ubwo n'ubuntu Imana yaguhaye.
nimba muri uno munota uri kurahema, nimba muri uno munota uri kuraraba iyi video, Imana iguhaye akaryo ko kuvuga ngo mwami Yesu no munsi ndakwakiriye. Imana iguhaye akaryo ko kwihana, Imana iguhaye akaryo ko gupfa ku vyaha vyawe ukazukanwa na Kristo ukaronka ubugingo budashira. Urashobora kumwakira huri. Ntibisaba ko urinda kwideplasa, ntibisaba kurinda kuja hariya canke hariya, ntibisaba kurinda gutelefona naka na naka. Ukeneye ko bagufasha abakozi b'Imana ni vyiza, barashaka kugufasha, ariko nawe wahuri urashobora kuca bugufi, urashobora kumubwira ngo mwami Yesu nahuye ko waje kugira ngo nkire, waje kugira ngo ndonke ubugingo budashira, nahuye ko wapfuye ku musaraba kugira ngo jewe nkire, kugira ngo ncungurwe. Uvuge ngo mwami Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwanje, ndakwakiriye kugira ngo umpe ubugingo budashira, ndakwakiriye kugira ngo ugendane nanje mu minsi yose sigaje, ndakwakiriye kugira ngo sinzopfe rubi, ndakwakiriye kugira ngo umpe kuronka iherezo ryiza. Nukuri Imana iravyumva, kandi Yesu izina ryawe araryandika mu gitabo c'ubugingo kuva uyu munsi, kandi uzoba ubaye icaremwe gishasha, uzoba uhinduriwe amateka. Yesu arakubabarira atitaye ku vyaha wakoze, atavyitayeho na kimwe, naho woba wakoze ivyaha bitavugwa, ivyo woba warakoze vyose. Nagira ndakubwire ngo ni wamwakira, ni wamwizera, uraronka ubugingo budashira, urabicaremwe gishasha. Abikone ba 2:5-17 ngo uyu umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icaremwe gisha, ngo ivya kera vyose ngo babihise, ngo vyose babibaye bishasha. Haleluya. Ndakunda cyane mu Congereza havuga ngo all things have passed away. Bavuze ngo someone passed away, ni kuvuga yapfuye, ni kuvuga ngo ivyaha vyawe vyose, kahise kawe kose, it passed away, ngo kaba kapfuye, kuko ububaye mushasha, ubugizwe icaremwe gishasha. Yesu acarongera aravuga muri Yohana 14:6 ngo ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushika kwa data ntamujanye. Yesu niwe visa izotwinjiza mu bwami kwa data, tutamufise ntituzokwinjirayo. Mwene data, nubushaka akaryo, nubushe iyo nzira. Izindi nzira zose nta nimishika. Ushobora kumva abantu benshi, ushobora kuba warumvise abantu benshi bakoreshejwe ibitangaza, ariko nta numwe yapfuye akazuka. Uwapfuye akazuka n'umwe, ni Yesu Kristo umwami wacu, kandi ni wowe kwizera. Reka turangize dusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye amajambo yawe y'ubugingo wongeye kuduhereza uyu munsi, amajambo yongeye kutwibutsa ico wakoze ku musaraba ku bwacu, yongeye kutwibutsa ico watugize kubaco, yongeye kutwibutsa kuri nzira, ukuri n'ubugingo, atawushika kwa data ataguciye mu Kristo Yesu. Warakoze kubw'umusaraba wawe, warakoze kuducungura, warakoze gupfa urupfu rubi kugira ngo udukize, kugira ngo udukure kwicaha n'umuvumo wacu. Warakoze Yesu, warakoze ko watugize abana mu rugo kwa data, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ngo abakwizeye ngo bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ndagushima mwami Yesu ko mu kukwizera twacitse abana b'Imana, mu kukwizera twahinduriwe amateka, mu kukwizera twaronse inzira idushikana mu ijuru. Warakoze Yesu, warakoze ku musaraba wawe, warakoze kuducungura, warakoze kandi kudusezeranira kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Ndagushimira ko n'ubu uri kumwe natwe, ndagushimira ko n'ubugendana natwe muri iyi si y'ivyaha n'ivyago. Ndagushimira ko udufata ukatwigiza kure y'ibitugerageza n'ibitunesha, ukadushoboza mwami gukomeza kugendera muri wewe. Urakoze mwami. Ndagushimiye umuntu yitahuye uno munsi, yatahuye ko ari umunyavyaha, yatahuye ko akeneye guhindukira, yatahuye ko akeneye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mwami, umugirire neza, umwakire, ugendane nawe guhera uyu munsi, ikiganza cawe kibe ku bugingo bwiwe imisi yose yo kubaho kwiwe. Wakoze mwami kubana natwe, ukomeza utwigishe. Mpwemu wawe yarakomeza dutahuze ivy'umusaraba, mpwemu wawe yarakomeza dutahuze ivyo gucungurwa, mpwemu wawe yarakomeza dutahuze ivy'agakiza waduhaye ku buntu. Urakoze mwami, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Izina ryawe ryera rishimwe ubone ibihe bidashira.
ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije. Yesu abahezagire mwebwe mwese mwakurikiranye inyigisho z'uno munsi. Tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.